Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi w'inkerezo rya 8 kwezi n'ukwa kane umwaka turimwo w'2026 turigarukiye cyane tubaha amakuru neza na neza y'imirongo y'urugamba aho mu bice bigiye bitandukanye novuga yuko hariko haraba ibidasanzwe mu kino kiganiro turaza kurabira hamwe ikijanye n'imigwano yabereye ku munsi w'ejo tubabwira uko yagenze hariya mu misozi miremire ya Fizi aho mbere twagiye kuronka amakuru avuga yuko Red Tabara yari kiratana mu mitwe na twigwaneho ndetse na M23 ibi byose twaje tubabwira ingene byabashamiranye bakadukana bakagwana kabisa ibintu novuga yuko byatangaje abantu benshi ndetse ibintu byeretse ikindi kintu abantu benshi twaza tubabwire uko Red Tabara byifashemo ndetse unabasere b'igihugu cy'u Rwanda uko babyifashemo inyuma yo kwatakana bikomeye none muhari w'abaroberi b'abarundi basanzwe babarizwa hariya mu misozi miremire yo mu buseruko bwa Kongo. Mu kino kiganiro turaza kuharabira ibijanye n'abasirikare batari bake b'u Rwanda bakomeza gupfira hariya mu misozi miremire ya Fizi nubwo hariho abatemeranya nabo nta wamenya ko ari kubashinyagurira nk'ijambo wahoze ari vice president w'u Burundi aherutse kuvuga mugabo tukabona abatari bake bakomeza gupfira ngaha ku rugamba biboneka neza yuko byose nkuko yari karabashinyagurira mu majambo makiko kano kanya tuvugana hari umusirikare adasanzwe w'u Rwanda yaraye yiciwe hariya mu misozi miremire yo muri Kongo na wese uwundi yiciwe ahantu bitwa muri Katare niho yapfiriye no mu ofisi y'umunyarwanda tutaramenya izina ariko tuzakomeza kubashakira izina ryo kugira ngo dushobore kurimenya. Ikaze ni karibu rero wose dukurikirana ndizere ko ukomeza kugira ibihe vyiza ndagusabe gufyonda subscribe niyo utarabikora hama tubandanye twagura umuryango munini wa BM4 News ndetse ndabasaba na like murabizi uko na yari ingenzi tuma bino biganiro bigera kure cyane kandi hashoboka agent Cody the Black ni BM4 News ndabasabe ko twihanganira kubera ko ijwi ritameze neza ijwi kabisa ntabwo rimeze ndabeza murabyumva kabisa rimeze nabi muze kuzare muratwihanganira ariko ndizera yuko tuza kubana neza mwa kino kiganiro. Muri kino kiganiro turaza kuyaga kandi ku yindi ndege yakorowe ku munsi w'ejo hariya mu territoire ya Fizi inyuma y'iyakoro ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGV mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Ku munsi mukuru wa Pasika haramakuru dufise yuko barakorowe iyindi ndege y'igihugu cy'u Rwanda nayo yarizanye avitaye hariya mu misozi miremire ya Fizi. Byose turaje tubirabire hamwe mu buryo buramvuye mu makuru ya Afrika yose. Twabwira yuko hari inkuru ikiravugwa idasanzwe muri Somalia aho umwe mu bayobozi bakuru b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab yafashwe. Novuga yuko ari inkuru yanezereje abene igihugu bo muri Somalia. Turaza tubabwire ino operation yo gufata kino cihebe gikuru muri Al-Shabaab uko yagenze n'abamufashe mu gihe tuzi yuko n'abasikare b'abarundi FDNB basanzwe bari gufasha hariya kugira ngo bashobore kugarukana amahoro n'umutekano. Ashimye cyane mu bimese muduhu urukundo misi yose ndanashimira cyane namwebwe muzana ivyo nyo kugira ngo tubigeze kure. Ndibaza yuko mukomeza kumererwa neza. Ido nido rero y'ano makuru ndagusaye kano kanya gato tugiye kubana ntugende utomaze ikiganiro kuko hari byinshi cyane nza kubabwira kubijanye n'ingwano idasanzwe yahuje Red Tabara twigwaneho na M23 hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi nkuko amakuru yacu
agenda abitubwira canke tugenda tuyatora. Amakuru dufise mu nkundire duhere mu migwano yabereye hariya mu misozi miremire ya Fizi ku munsi w'ejo. Drone za FARDC zariberanguye ziberangurira ku birindiro vya Red Tabara M23 ndetse na RDF ku munsi w'ejo nk'uko amakuru yacu abivuga. Ni imigwano ikomeye yavuzwe cyane kuva isaha zisizere n'iminota 45 zo mu gatondo ku munsi wa kabiri w'igenekerezo rya ndwi ndamukiza mu ntara ya Mikenke hariya mu Mikenke no mu micungararo yayo, aho imigwano yari idasanzwe hagati ya coalition FARDC ndetse n'ingabo z'inyeshamba z'u Rwanda. Bivugwa yuko twigwaneho na Red Tabara zabanje kwifadikanya na M23 hariya mu misozi ya Fizi kugwana mu gihe bariko baragabwa ko ibitero bikomeye na FARDC nk'uko amakuru yacu abivuga. Ababibonye bavuga ko habaye imishwamirano mu turere twa Rumbishi, Katare, Cucunguti no hariya mu ntara ya Karehe nk'uko amakuru yacu abivuga. Ariko muri teritwari ya Karehe muri kano kanya muri iyi Katare na Cucunguti na Rubumbishi ino nkuru tuza ko bibategura ukwayo, ariko reka tubanze twisunge cyane kuri ibi vyabereye mu Minembwe. Niho novuga yuko hari inkuru idasanzwe yatumye abatari bake bavuga ati ibi bintu vyagenze gute. Rero inyuma y'ibitero bikomeye vya FARDC ingabo z'ubundi na wazalendo bagavye ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, barabakubise kabisa baratitira. Amakuru dufise nuko bashoboye guta n'ibice bari basanzwe barimo maze barahunga, ariko mu muhari w'inyeshamba harabaye kutumvikana. Bivugwa yuko muri bo hoba harabonetsemwo abagambanyi batuma ASM 23 itagira amahaisite nk'uko amakuru yacu abivuga. Bamaze gucucumwa na FARDC niho hacaduka ingwano yaho bahungiye ihuza Red Tabara irikira kubitana na twigwaneho yifatikanije na M23 nk'uko amakuru yacu abandanya bishikiriza. Muri iyo migwano yahuje Red Tabara na M23 na twigwaneho, aramakuru atubwira yuko Red Tabara yakubise itababarira, yakubise atambabazi zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'itwigwana hariya mu misozi miremire. Ndetse amakuru twarose mu masaha y'umugoroba tuyahawe namwe bari ku mirongo y'urugamba, bavuga yuko iyo migwano imaze kuba Red Tabara ahise yigarurira agace zino nyeshamba zose zari zahungiyemo, maze twigwaneho na RDF barahunga na M23 ku buryo Red Tabara ngo yerekanye ngo uburyo budasanzwe bwo kugwana n'izi nyeshamba. Kumbure bari basangiye urugamba kandi bariko baracanamwo. Ugucanamwo kwabo novuga yuko atari vyiza canke bigiye kubakomerana cyane, kuko bizotuma ubugambanyi muri bo bukomeza kwiyongera. Baraciye umugani bati ingwano y'ibihori iryohera ibisiga. Kano kanya turiko turabona imwe bazarendo na FARDC bahora bakora no muri zinyeshamba vyatanguye gushikayo. Kumbure rero turamenya buke buke uko ibintu vyifashe nuko biriko biragenda muri rusangi. Rero mwumve yuko imigwano itari isanzwe, abatari bake bo barahapfiriye nubwo tutamenye ibitigiri by'abashoboye kuhasiga ubuzima. Novuga yuko akagasha k'imigwano yatangaje abantu benshi. Novuga ko aragasha canke kidasanzwe vyatumye abantu benshi batangara mu buryo bukomeye. Ariko turacatohoza idonido gico bapfuye, nubwo tutarakimenya turazogereza dukora amatohoza yose ashoboka, hama tumenye ico bapfuye, tugaruke tubabwire idonido ry'amakuru za kuba dufise muri ako kanya. Ayandi makuru dufise nuko muri Sud Kivu nyene Kajugujugu yaraye irashwe hariya muri teritwari ya Fizi, aho inyuma y'iyindi yari yarashwe igihugu cy'u Rwanda. Ni ikintu gikomeye cabaye mu karere ka Fizi muri Sud Kivu, aho ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zarashe Kajugujugu yari kirava mu Rwanda nk'uko amakuru yacu abivuga. Iyo Kajugujugu yari itwaye amasasu n'ibindi bikoresho vya gisirikare
vyari bigenewe imigwi yitwaje ibigwanisho nka Red Tabara na Twigwaneho ikorera mu karere ka Minembwe. Igikorwa cyakozwe na FARDC carahagaritse uwo mugambi wo kubashikiriza ivyo bikoresho. Abasirikare bose bari muri iyo kajugujugu barapfuye ndetse n'ibigwanisho vyinshi biriyo vyarahiriyeyo muri ico gikorwa. Ibi bikerekana ko hariho ukutumvikana gukomeye hagati y'ibihugu n'uruhara rw'imigwi yitwaje ibigwanisho mu kudahungabanya umutekano wo muri Sud Kivu. Abategetsi ba Kongo bavuga yuko ico gikorwa kiri mu mugambi wo kugwanya imigwi y'abagwanyi no kugarukana umutekano muri ako karere. Tunababwira neza yuko inyuma y'izi ndege ziriko ziraraswa, inyuma y'iyi avitayema y'igihugu cy'u Rwanda iri kiraza ngaha mu gihugu ca Kongo, twabwira yuko vyateje inzara nyinshi ndetse n'amagorwa adasanzwe muri no muhari w'izinyesha amaze cy'u Rwanda, aho mbere abenshi bumvikanye bidoga yuko ingeze batakironka ingya batakironka buri kimwe cy'umuntu akenera, kubera ko bigira ngo barabizanye FARDC ikabiraba bikiri mu Rwanda bikarangira ibirashe. Rero murumva neza yuko ubuzima butifashe neza ku ruhande rw'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zisanzwe ziri kugwana hariya mu misozi miremire ya Fizi. Harani makuru ntababwiye aho ivyabaye muri Sange na Ndunda aha muri Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagwanyi ba Wazalendo bashoboye gufata imodoka yuzuye yari y'abagwanyi ba M23 Indunda inyuma y'imigwano ikomeye cyane yabaye n'imigwano ikaze yavuzwe hagati ya Sange na Ndunda agace ka Kigugwe nako katari nako kariko karabonekamwo ukwiyongera ku kutumvikana n'intambara. Ivyo bice biracari mu bihe bitoroshe, birangwa n'imigwano ikomeye n'umuvuduko mwinshi ku mwasi. Ino nkuru yo muri Sange nayo turaza gukomeza tuyegeranye ngaha muri Ndunda kugira tuze kuyibazanira twamaze kuyitosora atakibazo na kimwe ino nkuru igifise. Mu nkunde rero dusimbire muri Afrika yose muri rusange, aho hariho inkuru iri kiravugwa cyane mu gihugu ca Somalia. Umwe mu bayobozi bakuru b'umugwi w'iterabwoba Al-Shabaab yafashwe. Ni inkuru yanezereje cyane abene gihugu bo muri Somalia. Bamwita Salade Makale Kasmani Kabudiowe batazira Saladiri, umwe mu bakomeye muri uwo mugwi w'iterabwoba canke w'intagondwa wo kuva mu 2016 yaraye acakiwe muri operation y'abakomando ba Somalia n'abo bafashanya bakoze mu gace kitwa Somaley hafi yahitwa Mubaraka. Uyu mugabo akaba yari ku rutonde rutukura inyuma yo kuba mu bitero vyinshi ku kambi y'ingabo za leta ndetse n'iza Union Africaine ngaho munyene mu gihugu ca Somalia. Akaba agiye kwicwa ubwo gashinyaguro ndetse akicirwa ku mugaragaro bose babireba. N'umugabo ugerageje kumuraba ateye ubwoba cyane, aho mbere biboneka neza yuko yamaze gutakaza n'ijisho rimwe kubera ino migwano iri kirabera muri Kongo. Rero twabwira yuko uyu yamaze kuba atakiri mu maboko yagwiwe, ari mu maboko y'abandi, nkuko mwabonye yuko amakuru yacu yagiye abivuga. Muri bino biganiro byacu vy'uno munsi turaza kwisunga cyane ivyaraye bitanguje mu gihugu cy'u Rwanda, genocide bavuga ko yakorewe abatutsi biriko birahimbazwa mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo benshi bifata nk'imisi mikuru. Turaza kugerageza turabire hamwe uko ibintu vyifashe nuko vyogenda. Mu kindi kiganiro turaza kubabwira ibijanye n'amajwi y'ibanga yaraye yashizwe hanze n'Uburusiya, n'amajwi ya President Paul Kagame. Kumbore arimwo vyinshi bikubiyemo, turaza kuzana nayo tuyasesangure turabe ivyo yashoboye kuvugiramwo muri rusange. Kandi bikibanure mwe bose mudukurikirana, ndizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza naho muherereye, mugire indwi y'ibikorwa nziza. Ndibaza Uwiteka Imana akomeza kubarabira icoroshe. Jewe nitwa Codide Black, ndaza gukomeza kubarondera amakuru yose ahari ashoboka kugira ngo nshobore kuyabasangiza kuri uno munsi. Ariko kubafatiye ino nkuru yacu hagati mu nkunde ndababwire
bimwe mu byo twayaze muri ino nkuru yacu. Hagati ni mu migwano ikomeye cyane yarayibaye hariya muri teritwari ya Fizi mu Minembwe, aho ingabo za Congo FARDC zarashe bikomeye n'amadrone ibirindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Inyeshamba ziriruka, maze zimaze kwiruka niho haca haduka kudahuriza hagati ku kintu hagati ya Rede Tabara twigwanaho ndetse na M23, aho Rede Tabara yo yari ihanganye na M23 RDF ndetse na twigwaneho. Amakuru twarose nuko Rede Tabara yashoboye gukubita itababarira izo nyeshamba z'u Rwanda hamwe n'izo nyeshamba za twigwaneho, birangira n'ubuce bari barimwo itwigaruriye atakibazo na kimwe. Iyi Rede Tabara nkuko mwagiye mu vyumva mu makuru twaboroheje, turamenya ico bapfuye nyamukuru, ariko nitukimenya turaza kuza tubabwire ukuri kw'ivyabaraye bibaye hariya mu Minembwe, aho Rede Tabara yaraye yeretse abanyarwanda, yaraye yeretse abatwigwaneho yuko ngo murundi ngo utamuzi ngo murunda mu nzu. Nubwo Rede Tabara yananiwe na FDNB, ariko iyo igeze hariya mu misozi miremire ya Fizi irahangana nabo abanyarwanda, ikubita itababarira kabisa. Nkuko amakuru mubandanya abashikikiri nababwiye nuko muri teritwari ya Fizi nyene ibintu bikomeza kuba nabi cyane, aho hongeye kurara harashwe iyindi ndege y'igihugu cy'u Rwanda yo mu bwoko bwa helicopter yari izanye abasirikare ndetse n'ivyo kurya, ibifungurwa n'ibigwanisho avitayima muri rusange, ariko FARDC ntiyashoboye kuyemerera yuko ishika n'ivyo yari ijanye. Navuga yuko inyuma y'iyo ndege zibiri zimaze kuraswa, nubwo zarasuye iminsi itandukanye, hamaze kwibonekeza ingaruka itari nziza mu mahayo nyeshamba, ko ntibakironka uko bafungura, donc two bakenera twose ubu bisa nuko vyamaze kononekara, batabironka vyoroshe. Muri ano makuru kandi twababwiye ibijanye n'icihebe mpuzamahanga citwa c'igisomaliya caraye gifashwe, citwa Salad Makale Kasman Kabdiowe batazira Saladiri, umwe mu bakomeye muri uwo muhari w'intagondwa zo muri Somalia kuva mu mwaka wa 2016, akaba yamaze gufatwa ndetse akaba yagirizwa kugaba ibitero ku birindiro vya leta ya Somalia ndetse no ku birindiro vy'abayifasha. Union Africaine muzi yuko hariyo n'abarundi, murabizi ko bagiye mu butumwa bwa Amisome. Rero kino cihebe cyamaze gufatwa, kiba kigiye kuza kwicwa ku kibuga, bose babireba ico bitwa kunyonga. Nari nababwiye aya ni makuru avugwa muri Sange ndetse na Ndunda, aho abagwanyi ba Wazalendo bafashe imodoka yuzuye ibigwanisho, ni imodoka y'aba M23 aha muri Ndunda, inyuma y'imigwano yabaye cyane kandi imigwano ikaze cyane yavuzwe ngaha muri Sange ndetse na Ndunda nkuko nebashikirije. Rero muri make amakuru nari nabateguriye nayo muri kano kanya. Mu nkundire mu nce subscribe mutarabikora, hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tubashikiriza, munatwihanganira cyane kubera ko akagripe katugejeje habi, muga turaza kugereza tugwane kugira ngo dushobore kubaha amakuru mu buryo bwose. Bye bye.